Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu mutaramenye na jewe kandi janvye Imana irambona nkuko mubibona nkuko muvyumva nkuko mubimenyereye igihe cyose mu kiganiro gitondo gishasha n'ije ndakibatunganiza kandi nkongera nkakibashikiriza ndafise amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu ndirimbo y'ikirundi nimero 248 niyo nagomba ngo dusome hanyuma tuyasangira aya majambo avuga ngo hafi y'umusaraba hari isoko nziza bose banywa ko gusa ivamwo agakiza. Hafi y'umusaraba mparonse imbabazi umuco wera watse mu mutima wanje. Hafi y'umusaraba nkema Imana yera unyereke umukiza ngo mukurikire. Mwami Yesu unyemeze uwo musaraba kugira ngo ngendere mu gitutu cawo. Niwe utuma nemera kwanka ivy'isi rwose kuko ari unkundisha Yesu yampfiriye. Mu gitero ca nyuma yavuze ngo hafi y'umusaraba rero niho nzohora mba ndorereye ca gihe nzoja bukuruzi. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amajambo yo mu citabiriza avuga ngo ngumeho ku giti ca Yesu, amaraso yiwe ni isoko y'ubugingo. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari yisanzwe ihezagira bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi. Ni muri ya misi nyene ikurikira Pasika, aho tuzi yuko mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, amara imisi 40 ababwira ivy'ubwami bw'Imana. Yesu amaze kuzuka yabanye n'abigishwa, yabandanije kugenda yiyereka abigishwa biwe n'abandi ngo agenda ababwira ivy'ubwami bw'Imana abungura ubwenge. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Uyu munsi imvura irikiragwa, sinzi ko kumbura ibihabwa byumvikana cane, nimwavyumvamwe muravyihanganira, ariko nizera ko rino jwi niko ndakoresha risumbya inguvu iyi mvura ishobora kubirikiragwa hanze. Niyo mpamvu nizera yuko muza kumva aya majambo naho kumbura imvura irikiragwa ku mabati itareka kumvikana kumbure. Hanyuma rero numvise mu mutima twosangira n'amajambo tubona ngaha avuga ku musaraba, kuko murazi yuko ibi bihe vya Pasika nibihe umusaraba ufise ijambo, nibihe gucungurwa kwacu kwabonekeye ku musaraba, kwabereye ku musaraba, tubona kwemerwa n'Imana. Ntituza kumara umwanya muremure, kumbure murabizi yuko kino kiganiro tutifuza ko tumara umwanya muremure. Ntumbereye kuvuga rero mera nk'usirvola amajambo uyu muririmbyi yavuze. Mu gitero ca mbere yavuze ngo mu bisabye yashimikiye kwijambo rivuga ngo hafi y'umusaraba, kuko ni ijambo ry'umutwe yitiriye ino ndirimbo niko rivuga ngo near the cross. Near the cross rero kuvuga ni hafi y'umusaraba, tout près de la croix. Kumbure ngira ngo mu gifaransa niko twagomba kuvuga. Imana yacu nihimbazwe. Yavuze rero ngo hafi y'umusaraba, yagerageje kwerekana ibyiza biri hafi y'umusaraba, ari nabyo vyotuma yipfuza kuguma hafi y'umusaraba, kandi ibyo byiza biri hafi y'umusaraba ari nabyo bikwiye gutuma nawe uba hafi y'umusaraba. Aravuga ngo hafi y'umusaraba, kimwe muri ibyo byiza yavuze ngo hari isoko nziza ivamwo agakiza. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Iri jambo rirahambaye. Agakiza kacu kabonekeye ku musaraba, twakaronkeye ku musaraba. Muri ibyo yavuze ngo shimwa Yesu warakoze, iyo utaza ntitwari kumenya. Imana yacu nihimbazwe. Rero burya Yesu yaza mugabo ntashitse icamuzanye, sinibaza ko uyu muririmbyi yari kuronka ibyo aririmba, ariko mugabo igihambaye iruhande yo kuza nuko
yashikije icamuzanye ku musaraba i Gologota. Uyu muririmbyi aravuga ngo rero hafi y'umusaraba hari isoko nziza ivamwo agakiza. Mu yandi majambo ni nk'aho yavuga ngo niho naronkeye agakiza. Iyo ntashika hafi y'umusaraba, iyo ntashika ku musaraba, simba naronse agakiza, kuko nta handi agakiza kabonerwa kiretse hafi y'umusaraba. Uwutoshika ku musaraba, muri ivyo yavuze ngo ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba. Imana yacu nihimbazwe. Muri ya ndirimbo harimo amajambo avuga ngo mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ivyaha, ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba. Ni muri ya ndirimbo ivuga ngo yemwe abitanga ubufuti mugahusha umusaraba, turababwira turira yuko mubabaza Yesu. Si ngombwa ko aya majambo tuyateramwo cane kubera ya minota twifuza gukorera ko Hafi iduherana. None rero n'ano majambo twumvise, bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, aya majambo kandi atubwire ngo iki? Mu gitabo ca kabiri yavuze ngo hafi y'umusaraba mparose imbabazi, umuco wera watse mu mutima wanje, Imana yacu nihimbazwa. Naho yerekanye ingene ngo hafi y'umusaraba yaharose imbabazi, Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira. Imbabazi ku vyaha yakoze, ku mafuti no gufutana amubonekako, ku bicumuro yacumuye. Aravuga ngo hafi y'umusaraba niho ndonse imbabazi, Imana yacu nihimbazwe. Aravuga ngo kandi aravuga ngo umuco wera watse mu mutima wanje, Imana yacu iragahimbazwa. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, murabona ko kumbura umuco waciye ugabanuka, kumbure kubera yuko amatara acitse dusigaranye itara rimwe ryonyene naryo rikoreshwa na bateri, niyo mpamvu umuco uciye ugabanuka. None rero reka tubandanye duhave dusozera kino kiganiro. Abavuga kandi ku gitero ca gatanu dusimbireyo, yavuze ngo niwe utuma nemera kwanka ivy'isi vyose. Ariko aravuga ivyiza biri hafi y'umusaraba. Aravuga ngo niwe utuma nemera kwanka ivy'isi vyose, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, n'ano majambo twumva agerageje kudondagura avuga ngo ivyiza biri hafi y'umusaraba nibi. Nabonye ariho naronse imbabazi, niho nabonye isoko ivamo agakiza, kandi hafi y'umusaraba naronse imbabazi. Nako ngo umuco wera watse mu mutima wanje, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, none rero nuko nayo majambo turiko turumva ngaho ku gitero ca gatanu, rero aravuga ngo uyo musaraba nyene ngo niwe utuma nemera kwanka ivy'isi vyose. Uyo musaraba niwe utuma nemera kwanka ivy'isi vyose, Imana yacu nihimbazwe. Ndizera neza ntakekeranya nawe burya twogarukiriza ngaha wamaze kumva inyungu zidasanzwe zo kwegera umusaraba canke gushika hafi y'umusaraba. Mbega umuntu yobigenza gute kugira ngo bikunde? Ni ukwihana, wihane ibyaha wacumuye, wizera agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo kazananye ku musaraba, hanyuma ucubona guharigwa ibyaha. Uhariwe ibyaha wemeye ugashika ku musaraba, bica bikunda nawe yuko benefisia bino vyiza uyu muririmbyi yavuze, kuko izi mbabazi yavuze ucuzironka. Uyu muco wa kemu yera umurika mu mutima wari urimwo umwijima, uyu muco ucuronka ko nawe uca wakira umuco. Ubuzima bwawe, ubugingo bwawe ntibusubira kuba mu mwiza w'umuzitanya, kuko uba wemeye kuva mu vyaha,
Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Hanyuma rero hari amajambo twasimbye tutavuze ko n'amajambo yerekana nk'aho yasenze asaba ngo Imana imugirire ubwo buntu mushoboze kwama ari hafi y'uwo musaraba. Aravuga ngo mu gitero cya gatatu n'icya kane yavuze ngo hafi y'umusaraba nkemu Imana yera unyereke umukiza ngo ndamukurikire. Imana yacu nihimbazwe. Ariko arasenga avuga ngo hafi y'umusaraba nkemu Imana yera amwereke umukiza. Mu gitero cya kane yavuze ngo mwami Yesu unyemeze uwo musaraba kugira ngo ngendere mu gitutu cyawo. Imana yacu nihimbazwe. Mu gitero cyawo bamena ko muri rofe nawe nyine yavuze amajambo yerekana ko ari amazi nk'amajambo yo gusenga avuga ngo ngumeho ku giti cya Yesu amaraso yiwe ni isoko y'ubugingo. Birabonekana ko yipfuje, yasenze asaba ngo Imana imugire neza, imugendere aho hafi y'umusaraba, ashishikare kuhabona umukiza, ashishikare kuhabona ibi byiza, kandi ahagume ntatirigane, ntatirimuke, ntahave. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu turumuse. Mu kurangiza rero twagomba dusozere ko n'amajambo ari mu gitero cya nyuma ni decision, n'ingingo yafashe kugira ngo bikunde ntazokwemerera ikintu na kimwe cotuma ava hafi y'umusaraba. Iyo ngingo rero irimo amajambo avuga ngo hafi y'umusaraba niho nzohoramba ndorereye ca gihe nzojabuka uruzi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Uyu muririmbyi arangije afatinga avuga ngo aha nyene hafi y'umusaraba sinzemera kuhava, sinzemera gutirimuka, niho nzohoramba nkirorereye ca gihe nzojabukira uruzi. Ni ukuvuga ca gihe nzovira muri ino si, nzovira muri uno mubiri, nzoguma hafi y'umusaraba. Imana yacu nihimbazwe. N'amajambo rero twumvise muri ino ndirimbo, sinzi rero nawe uravye muri ino minsi uko vyifashe, uko uriko uravyitwaramwo, mbega uri hafi y'umusaraba? Mbega warashitse ku musaraba? Mbega ibi vyiza bibonekera ku musaraba nawe urabifise, warabironse, waramaze kubicakira, umuco wera waramaze kukumurikira, waramaze kuronka imbabazi? Mbega warihanye ibyaha, waratuye, warahariwe, wumva imbabazi zisigaye zikina amatavu muri wewe, wumva wemerwa n'Imana? Ubwo ntiwoba ukiri kure y'Imana, ubwo ntiwoba ukigendera mu byo Imana ibona ko ari bibi? Sinzi, nagomba ngo wisuzume imbere yuko dusenga, nimba hariho ico wobwira Imana ati Mana nuntabare, nanje ngomba kuba hafi y'umusaraba, ndagomba kuba mu mbabazi zawe, ndagomba gushishikara kwezwa no gutunganywa, ndagomba kwemerwa nawe, ndagomba kwambikwa ububasha n'ubushobozi bumbashisha, kuko muri yavuze ngo niwe utuma nemera kwanka iby'isi rwose, ndipfuza kwanka iby'isi rwose, nkabura ububasha, nkabura ubushobozi bwa mpwemu yera. Ariko ndasabye ngo unshoboze kuronka ubwo bushobozi bubonekera hafi y'umusaraba, hanyuma nanje mbashe kwanka iby'isi rwose, kuko iby'isi nibyo binyigiza kure yawe. Urakoze rero, nimba ushishikaye kumva wowe ufata iyo ngingo, uca ubwira Imana. Tugomba dusenga Imana mu kurangiza kino kiganiro. Naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha, murihanganira kumbure kino kibazo kijanye n'ingene z'imiyaga nkuba n'imvura n'iki, amajwi yumvise mwumvikanyemo ko kumbure uko nuko nibitakunda kumbure yuko ahindurwa mu ntuze mu mashini. Murihanganira ibyo byose, n'umuco nabyo murabona udatoboye, muravyihanganira. Amatara yacitse ariko mugabo ijwi ryo ndazi ko kabisa ryabashikiriye. Dusenga Imana, tuzoshama kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubw'imbabazi zawe no kubw'ano majambo twumvise muri ino ndirimbo itubwiye kuguma hafi y'umusaraba,
kuko ariho byose bironkeka, ariho byose twabironkeye, ariho hari ibyiza bitigeze kubaho kiretse hafi yawo ku muntu ari mu rugendo ruja mu ijuru. None rero umuntu yumvise kino kiganiro akaba yemeye akavuga ngo Mana mbabarira, Mana byarangoye, Mana vyama byangoye, n'uwo mugwize ko imbabazi umuhe kwemerwa nawe, umushobozi kuguma hafi y'umusaraba uko bukeye uko bwije, mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisavye tuvyizeye, amen.